Nkuko mubibonye duhejeje kugura ku mugaragaro amasezerano twagiranye na Finbank. Finbank twarayituye kwa dusanzwe dufise abo turongoye batari bake mu gihugu cy'u Burundi. Hama Finbank yemera kutubera umuvyeyi kugira ngo dusinye amasezerano yuko twe gukorana. Rero twasinya amasezerano y'imyaka 5. Mu vyo rero Finbank igiye kudufasha hariho izotwigishiriza dusanzwe turongoye ko nashobora kubika amafaranga bakoresheje pesa flash, kandi Finbank yaremeye kuzodufasha guha ingurane ko dusanzwe turongoye kuko kugira ngo ashobore kwiteza imbere mu kugura amamoto no mu gukora ibindi vyose. Finbank hari ibindi bisata basanzwe bakorana bijanye n'amasirasi. Ivyo vyose twarasezeye ko tuzobikorana kuko dusanzwe dufise abamotare basanzwe bagendesha ivyuma bihinda, kandi ayo masirasi nabo bayakeneye. Rero n'ivyo bizaba mu nyigisho tuzoza turabaha kugira ngo bagende bafise ivyuma bari en ordre. Nkuko mwabibonye twatumiye abaserukira intara zose dusanzwe dukorana, kandi ikindi naco nibaza n'amasezerano meza kuko ayo masezerano nka twebwe dusanzwe tubaserukira twe dushobora kubabonera ejo heza. Rero nibaza yuko ahubwo ntayakamo bose kwa amasezerano bajamo kuko n'amasezerano meza azobatuma bashobora gutera imbere, kuko Finbank ntacije kutugoza atarije kudufasha. Akunguko kariho kuko nkuko musanzwe mubizi burya abunguruza abantu ku mapikipiki mu gihugu cy'u Burundi hari amashami ashika 3, ariko twafashe ko twoja hamwe kugira ngo dukorere hamwe kuko dusanga ibibazo nka byinshi tubihurizako, kandi twabonye yuko dukoreye hamwe nkuko leta yamisabe n'igihugu yuko boja hamwe kugira abakore. Twebwe turi hamwe rero turashoboye, nico gituma n'intambwe mbona ko tuyishizeko dutamwe gusinya amasezerano n'amabanki ndetse n'andi mashamwe yose tuzogira tuzokwitura abatari bake kugira ngo dushobore gufashanya kugira ngo iryaterambere ry'umwene gihugu ryaterambere ry'aho dusanzwe turongoye bose bashobore kurishikako.